Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bagiye kwegerezwa umuyagankuba ukoreshwa imishwarara y'izuba biciye mu mugambi mushasha wiswe Improved Clean Energy to Communities in Burundi ugiye kurangurirwa muri iyo ntara ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe EEP Africa nk'uko bimenyeshwa na Richard Dusabe arongoye ishirahamwe Renew Gen Burundi. Ishirahamwe Help Channel na Glide basanzwe bari mu ntara ya Kirundo basanzwe bafise imigwi myinshi cyane y'abadamu irenga kuri 90% ari abadamu, imigwi yo kuziganira kuguranana. Iyo migwi rero niyo tudoshyira imbere cyane kugira ngo baronke amatara bashobore kwiteza imbere, abana bashobore kwiga, hama n'ubugizi bwa nabi bushoboye kugabanuka. Hama rero kandi muri umugambi tuzogira distribution kandi yama kit twita génératrice de revenu atuma abene igihugu cyane cyane ugwaruka gushobora kwiteza imbere ukaronka inyungu, amakiti yo kumwa imishatsi. Turafise n'ubuhinga buteye imbere bwitwa pay as you go, hamwe aho umwene igihugu ashobora kugura itara mu bakariha buke buke mu mwaka wose, mugabo atarishe itara gacarizima automatiquement. Tuzokorana kandi n'amakopeke IPODEF na Kobu na Turame kugira ngo bashobore guha ingurane abene igihugu bashobore kwiteza imbere. Twasize imbere icyo bita service après vente, aho umwene igihugu ashobora guhamagara inimero itariha agafashwa mu mwanya wose imisi yose. Jean Baptiste Kwizera, umuhanuzi mu biro vya Buramatari ajejwe ivy'imibano n'imico kama, amenyesha ko ari akunguko kanini kuko uwo mugambi uzoshikira abanyagihugu benshi ugereranije n'umugambi uheruka. Twebwe tuyakiranye ivyishimo vyinshi kuko hagiye kunguka ko abana bene gihugu batari bafise umuyagankuba ngo bagiye kuronka nabo akubahego kuba ahantu habona nk'abandi. Intara rero tuvyakiriye neza cyane kandi turizeye neza yuko ibikorwa bizogenda neza cyane rwose. Nivyatugoye muri projet ya kera bari barakoreye ngaha, turizeye neza yuko tuzobitoreye inyishu kugira ngo bigende neza. Nayo Ndayishimiye Sylvie ajejwe gushira mu ngiro imigambi y'ishirahamwe Glide mu Kirundo, amenyesha ko abanyagihugu bagiye kwitunganiriza ibikorwa vyabo neza kurusha uko vyahora. Umugambi ushika iterambere ry'abenegihugu mu bijanye no kuzamura ubutunzi. Byumvikana ko mu gihe haboneka umuco ubasahiriza imigambi yabo buba akarusho ku mwanya wo kuyirangura, kuko hari imigambi irangurwa ku mugoroba, hakaba imigambi irangurwa ku murango. Nibaza ko ari akarusho kuri bo ndetse no ku magara yabo, kuko umukenyezi tuya dukorwa akorera muhira, mu gihe hari umuco biroroha kurusha, araruhuka ca gikeke, araruhuka bya vyatsi aturirira kuruje kumbure kugira ngo aronke umuco. Nibaza ko ari akarusho kanini cyane. Tubamenyeshe ko uwo mugambi uzorangurwa mu myaka 2 ku miryango 9,000 no ku mitumba ishika 100.